abantu benshi bakunda kuvuga ngo ndapostinga ndashaka ama video du photo twanje ariko simbona monetization, simbona amafaranga. Ariko urazi impamvu n'ukuri kurakoresha profile Facebook. Sivyo? Wategereza kuba ufise page Facebook, profile Facebook twese tuyihuriza ko twese niyo dukoresha. Kubera ko page Facebook iba muri profile Facebook. So reka rero tubahe difference iri hagati ya profile Facebook na page Facebook. Profile Facebook arabaye duherako. Icambere profile Facebook ntabwo igira igice ca monetization. Urumva ntibona amafaranga. Sivyo? Ico ni ikintu cambere. Ica kabiri nuko profile Facebook itarenza ababone cyangwa aba followers barenga 5,000. Oya nabantu limite ni 5,000. Uravyumva? Ica gatatu nuko profile Facebook ni iyawe, ni wowe nyine, ni yawe wowe nyine bwite, nta wundi muntu. Sivyo? Hanyuma page Facebook nayo ni ya business, ni ama content. Sivyo? Kuko iyo ukora neza ukaronka audience nini urabona monetization. Sivyo? Paka amafaranga de uraronka abantu bavuga ati okay, uyu muntu turabona afise audience nini reka tumuhereze bino bintu byacu nka business yacu atugira ama publicité muri zikana akaje kubwira ati ngira publicity y'umuziki wanje sohoye canke umukinya wa filme canke umuntu adandaza nk'ibintu kanaka bifate nka kinju yashaka kuvuga ati okay, uyu muntu tuko turaraba arakurikiranwa cyane, hamwe twamuhaye amazi yacu kinju yacu kugira ngo ayagire promo yoshika kure. Sivyo? Rero profile page Facebook ni ya business, ni ya ma content. Cya kabiri igira monetization, yafize igice cha monetization kandi aba followers bayo nta limite bagira. Sivyo? Naho ugira ama million followers nta ngorane. Bitandukanye no kuri profile Facebook hoho urumva ifise limite. Ikibazo abantu baco bibaza niki? Ese kubera iki page Facebook ariyo nziza? Da icambere ushobora kubona ama statistique. Okay, ibintu postinga, ibintu ukora urabona statistique zazo. Ica kabiri urabona monetization, amafaranga. Ica gatatu ushobora gukura ukaronka ababone ukagira audience nini. Bitandukanye no kuri profile Facebook. So rero nimba ushaka gukura, ushaka kugira audience nini, ushaka gukurikiranwa n'abantu benshi, ushaka kubona amafaranga, tangura ukoreshe page Facebook cyangwa ufate iyo profile yawe Facebook uyitaninge mode professional. Ukeneye rero kubona ukuntu bahindura iyo profile Facebook bakagira page, donc bakayitaninga in professional mode. Tuje mu ma video twakoze kera uraza kubona iyo video, turashira no muri description uzo kubona link yayo kugira ngo uzoirabe igufashe ukuntu bakreya iyo bataninga on iyo professional mode. Kene rero utuntu twudutrike nk'utu kurikirana na Star TV, ukore subscribe, partage, commentaire, murakoze cyane.